Ndabaramukije bakunzi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku bwicanyi buteye ubwoba buriko burakorerwa abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda mu gihugu c'u Burundi, bigakorwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abanyarwanda ndetse n'abanyamurenge b'abakongomani bicwa ku murango izuba riva, bagirizwa ko bakorana n'umuhari wa M23 umaze igihe warigaruriye ibice bitari bikeya muri Kivu y'Epfo ndetse na ruguru. Amakuru adushikira akaba yemeza ko M23 iri ku marembo y'u Burundi. Ibi byose Uburundi bukaba buriko burabihora abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bari mu gihugu c'u Burundi, babaziza ko bakorana na M23 ndetse bakavuga ko bose ari abagwanyi ba M23. Ibi bikaba bikomeje gutera abatari bakeya ubwoba, ndetse benshi bakavuga ko ibi bintu bidahagaze ibara ryagwa, dore ko benshi bemeza ko ikiriko kiraba mu gihugu c'u Burundi ari nk'ihonyabwoko ririko rirakorerwa abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda. Ibi abatari bake bakabona ko Ndayishimiye ashobora kubyishura mu minsi iri imbere. Turabigaruka ko mu idonido y'amakuru turaza no kubabwira ku butumwa umunyarwanda ari we Munyakazi Sadati yandikiye nyakubahwa umukuru w'igihugu c'u Rwanda General Major Paul Kagame, aho yamusabye ikintu gikomeye cyane, ndetse akaba yavuze ko Abafaransa n'Ababiligi bameze nk'abariko barategura kongera kumara abanyarwanda nk'uko babigenje imbere y'imyaka 30 ishize. Nabwo butumwa yageneye Paul Kagame turaza kubugaruka ko, ndetse muraza no kumenya byinshi yagiye atangaza byerekana ikibi Abafaransa n'Ababiligi bariko baragirira u Rwanda nk'uko babikoze mu myaka 30 ishize. Turaza no kugaruka ku makuru menshi atandukanye ari kuvugwa mu karere, ariko tukibanda ku makuru arabana n'umutekano, aho ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje gukora amabi atagira izina, yaba mu Burundi ndetse yaba no muri Kongo. Benshi bakavuga ko uyu mutegetsi kubera ukuntu amaze kurakaza abajenerali nka bose, byanze bikunze agomba kuva ku butegetsi vuba kandi bidatinze. Ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko n'uyu mwaka udashobora guhera Ndayishimiye atarava ku butegetsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, aka ni karyo keza ko kubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye reka duhere ku ibaruwa ifunguye yandikiwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho Munyakazi Sadati yamusabye ibintu bikomeye cyane, ndetse akaba agaragaza ko Abafaransa n'Ababiligi bashaka kongera kudukorera ihonyabwoko nk'iryo bakoze mu mwaka w'1994. Mwaramutse nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ngewe ubandikiye ndi umuturage w'u Rwanda witwa Munyakazi Sadate. Impamvu: umubano w'u Rwanda n'ibihugu by'Ubufaransa n'Ububiligi urateje ikibazo. Nyakubahwa, amateka y'u Rwanda agaragaza neza uruhare rw'Ububiligi mu isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kubiba ideoloji ya Jenoside byagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, abarenga miliyoni bakahasiga ubuzima. Aya mateka kandi atwereka uruhare ruziguye n'urutaziguye rwa leta y'Ubufaransa mu gutegura, gushishikariza no gukora Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya Jenoside numvaga rwose bidashoboka ko izi leta zombi zongera kugira umubano n'igihugu cyacu, ariko nyine siko byagenze. Wenda njye wibeshyaga. Uruhare rw'izi leta ndabizi neza ko muruzi kundusha, sinshatse gusubiramo uko Ububiligi bwigishije amacakubiri rurayatoza ndetse rurayashigikira kugira ngo azatugeze kuri Jenoside. Ubufaransa bwakomerejeho rwo runagira akarusho, runigisha uko Jenoside igomba gushirwa
mu bikorwa, rwigisha uburyo bwo kwica, amayeri yo kurimbura abatutsi benshi kandi vuba, kubarunda hamwe, gushyiraho za bariyeri zo kubabuza guhunga, gushora abahutu benshi muri jenoside n'ibindi. Mu gihe na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi twabonye ubufasha bukomeye izi leta zombi zakomeje guha abajenosideri, haba mu bya politike, diplomasi n'igisirikare. Ntitwakwibagirwa ubuvugizi bwakomeje gukorerwa abajenosideri, indaro bahawe iwabo n'ahandi bahashikiye Ubufaransa mu guhunga ubutabera. Nk'uko mubizi, n'ubu nyuma y'imyaka 30 hari abajenosideri benshi bakingiwe ikibaba n'izi leta. Ntawe ushobora kwibagirwa ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Ubufaransa bwahungishije abayikoze ndetse bunabashira hamwe ngo bazagaruke gusoza umugambi wabo. Ndibuka intwaro zazanywe i Goma na Bukavu mu myaka y'1994, 1995 na 1996, zizanywe n'Abafaransa n'Ababiligi, bakaziha bifashishije imiryango ngo itabara, imitwe bari bamaze gushiranga no gutoza ngo izaze kurimbura u Rwanda, ari nayo yaje kuvukamwo FDLR ubu bashigikiye kubi. Uyu munsi ntekereza ko izo leta zibinyujije mu butegetsi bubi bwa Kinshasa zongeye guha ubufasha abajenosideri, ariko kandi izo leta noneho zareruye zishora ibitero bya diplomasi na politike ku Rwanda mu rwego rwo gutiza umurindi abajenosideri bagambira kuturimbura. Izo leta zikoresha ikinyoma, urwango n'amafaranga zihabwa na Kongo. Zakoze lobbying yo ku rwego rwo hejuru kugira ngo turimbuke. Nabashije kubona umwanzuro wateguwe n'Ubufaransa muri Conseil de Sécurité ya ONU. Nakurikiraniye hafi lobbying ikorwa n'Ububiligi mu Bufaransa ndetse byose byerekeye ku Rwanda. Narasesenguye nsanga neza ni bya bindi ngo akabaye ishwene ntikoga kandi ntigashira umunuko n'iyo kogejwe. Ibi bihugu bibiri mu mugambi wo kongera kuturimbura, kandi ikibatsi cy'ubugome bwabo cyabananiye kugihishira, ndetse rwose ubona ko uyu mugambi ntaho utaniye n'uwo muri jenoside cyangwa nyuma yayo, aho ibi bihugu byabangamiye u Rwanda n'inyungu zarwo gusa, ahubwo zateguye kuturimbura zikoresheje inzira zose, politike, diplomasi n'igisirikare. Biraboneka ko Ububiligi ndetse n'Ubufaransa bushaka kongera kuturimbura. Nk'umuturage usanzwe utari inzobere mu bya diplomasi, ndicara nkibaza amaherezo y'umubano dufitaniye n'ibi bihugu bikanyobera. Nyakubahwa, watwigishije kubana n'abatumaze kandi twarabyemeye. Urutwigisha kubabarira kuko tugukunda, turabyemera. Urutwigisha kurenzaho, nabyo turabyemera. Ariko nyuma y'imyaka 30 sanga abatarumvise ibyo byose, cyane cyane abafise ideoloji ya jenoside, twagagombye kubashira ku ruhande, baba abanyarwanda cyangwa abanyamahanga. Nyakubahwa, nsanga igihe cyo kwigisha no kwerera imbuto nziza abantu babi gihagije. Niyo mpamvu nshimira abanyarwanda bunze ubumwe, ariko nasaba ko ibi bihugu bikanirwa urubakwiye. Nta mpamvu yo guhorana n'umwanzi akubesha ko agukunda kandi tubizi neza agambiriye kuturimbura. Ubufaransa n'Ububiligi bigomba kutuvira mu gihugu kandi byihuse. Murakoze kunyumva nk'umuturage ubari inyuma kandi ushigikiye ibyo mukora. Iyo niyo baruwa Munyakazi Sadati yandikiye umukuru w'igihugu General Major Paul Kagame, amwereka uruhare rukomeye Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'Ububiligi, ndetse akerekana ko n'uyu munsi urebye ibyo bariko barakora hirya no hino, intumbero bafise atayindi uretse kuturimbura. Ibi byose bikaba bigaragazwa n'ibikorwa biteye isoni bakora, ndetse n'ubugizi bwa nabi bakora, ndetse hakiyongeraho gushigikira abajenosideri, yaba
abari muri Kongo bitegura gutera u Rwanda ndetse n'abasize bakoze jenoside bahungiye mu bihugu byabo ubu ngubu badakomwakomwa ko ibi byose bikaba byerekana ko bashigikiye uwo mugambi wo kurimbura u Rwanda nk'uko babitangiye mu myaka 30 iheze. Ibi nibyo benshi bavuga ko uyu mubano uri hagati y'Ubufaransa Ububiligi wagakwiye guhagarara kandi byihuse. Tuve kuri no baruwa Munyakazi Sadati yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yacu tabandanize mu gihugu cy'u Burundi, aho naho ibintu bitoroshe na gatoya, aho abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bariko baricwa bazira ko bakorana na M23 kandi mu by'ukuri badakorana nayo, bakabaziza gusa ko ari abatutsi cyangwa se ari abanyamurenge. Ibiteje ikibazo gikomeye cyane mu gihugu, ndetse benshi bakemeza ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagakwiye kugenda kuko ntaco buriko burafasha abarundi. Igandagurwa ry'abasore bariko barahunga intambara mu buseruko bwa Kongo. Imibyimba 3 iriko irabora cyane yaratowe kuri uyu wa gatatu kwibarabara rya karindwi ryo ku mutumba wa Kaburantwa muri komine ya Buganda mu ntara c'Ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abo bishwe abasore bambaye ubufukamunwa wabishwe n'urwaruka rwitwaje ibigwanisho rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugamasoko muri ako gace. Kuri wa gatatu mu gitondo ibisiga 3 biriko birabora cyane byarabonywe n'abarimyi bari bagiye mu mirima kwibarabara ry'indwi hafi y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Ibyo biziga n'abarimyi bariko baja mu mirima ku nzira ndende ya karindwi hafi y'uruzi Rusizi rugaragaza umupaka na rugabura umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Ibyo biziga byose byari abagabo, byari bifutse. Ibyo bikaba bituma bigorana kubimenya. Kubw'amakuru twakuye muri ico cike, indongozi zarabujije ko abantu baca muri ico kibanza. Isoko mu gipolisi rivuga ko twitegeko rya musitanteri wa komine ya Buganda n'urongoye igipolisi muri iyo komine imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD zahawe igikorwa cyo guhamba ibyo biziga ku metero zidashika 100 kuva ku Rusizi. Umwidondoro abishwe kumbure bashobora kuba ari abarundi bariko barahunga intambara hagati ya M23 na FARDC, ingabo za Kongo n'abafashanya bazo harimwo n'abasirikare ba FDNB, ingabo z'igihugu z'u Burundi hamwe n'imbonerakure baba baguye mu minwe y'umugwi w'abantu bafise ibigwanisho bikeka ko ari imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Nk'uko amasoko yegereye iyo dosiye abivuga, bamaze kujabuka Rusizi abo basore 3 barafashwe n'izo mbonerakure zica zirabakerera. Itorwa ry'ibyo biziga 3 ryarateye amaganya menshi mu banyagihugu bo muri ako karere basanzwe babayeho mu bwoba budasanzwe. Indongozi mu ntwaro no mu bajejwe umutekano ntibaragira ico bashikirije kuri iyo bara ryaguye. N'umwidondoro w'abishwe uracarimwo igipfungwe. Ibihuha birazunguruka ariko nta makuru aratangwa n'abajejwe umutekano. Ikindi kandi kuba imbonerakure zitwaje ibigwanisho ziboneka cane mu ijoro mu turere turi hafi y'uruzi Rusizi birabandanya gutera ubwoba abanyagihugu bo mu Cibitoki ihana urubibi n'intara ya Sud Kivu, aho abagwanyi ba M23 babandanya bigarurira ibibanza bitari bikeya. Amasoko twabashije gutohoza aturuka mu mbonerakure ndetse n'aturuka mu iperereza ry'u Burundi aremeza ko ibintu bikomeye cyane kandi akemeza ko abo basore bishwe ari abanyamurenge, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga ko hariko harafatwa impunzi nyinshi z'abanyamurenge harimwo n'abana bato, ndetse bose bakaba bashobora kwicwa umwanya uwo ari wo wose. Ibi byose bigakorwa ku itegeko rya Ndayishimiye. Impunzi zishika 18 z'abanyakongo zarahagaritswe n'igipolisi mu Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Nk'uko amakuru ava mu ntwaro no mu gipolisi abivuga, abo banyakongo bafatiwe mu ikambi y'impunzi ya Musenyi muri komine Giharo
mu ntara ya Rutana no mu bicungararo yaho. Hafi nka bose bafungiwe mu gipolisi co ku mugwa mukuru w'intara, ndetse amakuru akemeza ko bashobora no kuhavanwa bajya kwicwa, dore ko abanyamurenge benshi bariko barafatwa bari kujyanwa mu bibanza bitazwi bakajya kwicirwayo. Iyo mikwabu yo gufata abantu yabaye kuri uyu wa kane mu gitondo. Hafashwe impunzi zibiri z'abanyekongo ziri mu ikambi ya Musenyi, biyongera ku bandi 16 b'abanyekongo barimwo abana babiri bato bafashwe ku wa 13 Ruhuma guheze muri iyo kambi nyine no mu micungararo yayo. Muri abo bana bato harimwo abigeme 4. Abo bafashwe babanje kubazwa n'inyamiramabi igiharo imbere yo kurungikwa mu busho bwo ku mugwa mukuru w'intara aho abafungiwe, ndetse abandi bakaba baraborejwe igufa ku rugero rukomeye. Ugucungera impunzi byakajijwe kuva impunzi nyinshi z'abanyakongo zishitse mu Burundi mu ndwi 3 ziheze. Indongo zarasimbataje byo gucungera umutekano. Ibikorwa byo gusaka birakorwa mu makambi y'impunzi no mu bisagara, mu mazu no ku mabarabara aja mu makambi. Bikavugwa ko hariko haronderwa abanyarwanda boba biyenyegeje mu mpunzi. Ibikorwa byo gusaka byarabaye kandi kuri uyu wa gatatu mu mihana yo ku mugwa mukuru wa komine Giharo. Kubw'amasoko yo muri ako karere nta kintu na kimwe giteye amakenga cyafashwe, nta numwe kandi yafashwe. Uwo mukazo uriko uba ufatiye ku mutekano muke wibonekeza mu karere. Impunzi zisaba ko bagenzi bazo barekurwa. Inyuma y'ihagarikwa ry'izo mpunzi 18, umuryango w'abanyakongo bari mu ikambi ya Musenyi warashikirije akababaro kawo ugasaba irekurwa y'abagize uwo muryango wabo kandi byihuta. Kubwabo iryo hagarikwa ryerekana amananiza abandanya ashirwa ku mpunzi zumva ko umwanya wose zicunzwe kandi zitagira umwidegembyo ukwiye. Mu gihe Burundi bumaze kwakira ibihumbi byinshi by'abanyekongo bahunga intambara, iyo mishamirano irashobora gutuma ubuzima bugorana mu makambi y'impunzi. Amashirahamwe asaba ko ibijanye n'iyo ntambara byotwarwa runtu, akibutsa leta kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yo gukingira impunzi. Ubwa HCR Uburundi bwari busanzwe buhaye indaro impunzi zirenga 90,000 z'abanyekongo, bukaba bwakiriye abarenga 42,000 muri izi ndwi zibiri ziheze, zigizwe ahanini n'abakenyezi n'abana. Ikambi ya Musenyi yari isanzwe irimwo 3,000, yakiriye abashasha bashika 1,600 mu mpera z'indwi iheze. Ibi ni ibibazo bitandukanye biriko biraterwa n'ubutegetsi bubi bwaba uri mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri Kongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.